bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Yves, je m'appelle Yves. Comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Innocent. Innocent. Eh. Enchanté. Innocent. Hein? Where can I stand? Oh, where can you stand? On the side, yes, if you want. Sorry, ku yindi nshuro reka ndabaramutse ndabashimire kandi mwege mwakoze subscribe kuri Fulgence Mika, ndabaha ikaze dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye, mukanda subscribe mwege mutarayikora, mukanda like, munasangiza inshuti n'abagenzi kugira ngo dushobore gushikana kure ibikorwa bigenda bikorwa n'abatandukanye ndetse abana b'igihugu kugira ngo nabo bakomeze kumenyekana ibyabo bishike kure hashoboka. So guys, today ikintu ngiye kuvuga ko gatoya ni ikintu kidasanzwe kandi mu mazi iminsi namwe mukibona mu mazi iminsi mukibona ko byinshi. Ni ikintu kidasanzwe ubona cyakozwe n'umwe mu bana b'igihugu ndetse banagikunda, aho yagize gutya yisabira umunyamahanga kubera ko yari yamaze kumenya visibility y'ibintu bya social media canke ibi bintu by'imbuga za YouTube n'ahandi. Agira ati mutama we ko washoboye gushika mu Burundi, ni washika aho ugiye uzugerageze gutangaza neza iki gihugu cyacu, uzukivuge uko wakibonye maze ntuzunabeshe. Suyundi ni uyu mujama kuva mu ntara ya Muyinga, aho ubona ko yahuye n'uyu muzungu Yves Kino, maze agira ati wewe rero ko wamaze kugira ayo mahigo ukaba ufise platform nini ifise community iri hejuru cyane, uzugerageze uvuga Burundi neza kandi uzuvuga uko wabubonye, uze udufashe ku brandinga igihugu cy'u Burundi. Aka video kaza kariya mwenshi mwarakabonye, ariko reka nongere ndakabahe ko mukumve kandi. Maybe when you're back in your country, you can help us to marketing our country, so that they can so that people come to visit Burundi. Yes. Because if you check on the social media, they see that Burundi is bad, no security, something like that. But you have full security. Yes. You go. People will see. Name is Zakaria. Zakaria. I'm Yves. 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 Yeah, I know. Okay. Yes. I told you already. Impamvu ntavugije video yose higaniro bahanye nuko nashaka kugaruka kuri aka kantu. Zakaria yerekanye ubwenge budasanzwe, Zakaria yerekanye igikorwa kidasanzwe, aho yagize ati aya mahigwe ko ndayabonye sinshobora kuyapfisha ubusa, aya mahigwe ko ndayabonye sinshobora kuyapfisha ubusa. Aho ubona ko yagize ati uvuye mu Burundi swat ushobora guhura n'abantu batandukanye, ariko ushitse hariya iwanyu ushobora kudufasha gukora marketing y'iki gihugu cyacu. Ati abantu kuri social medias ku mbuga hwaniro babona byinshi bitandukanye bivuga ku Burundi, bavuga ko Burundi butagira umutekano, bavuga ko Burundi bumeze nabi. Wewe nawe urabibona, urafise umutekano, urarinzwe kabisa. Ati jewe rero nitwa Zakaria nirenganira, reka ndagusabe ivyo birahagije. Nshuti nawe mukunzi w'u Burundi, mwana w'igihugu, wewe ukunda akagataka ko kwa Ntare, urinde wewe utofasha kugira ngo dukore branding y'iki gihugu cyacu kiboneke hose hashoboka. Urinde wewe utoza ngo ufate amafoto uyashire bari ya diaspora mu yaga hariya aye uri mwege nk'aba diaspora muri hanze. Urinde wewe utoza ngo utembere Burundi, aya mafoto uyafate uyashire kuri za mbuga ukoresha za Instagram, za Facebook, za Snapchat n'izindi, za YouTube, mugakora ama vlogs atandukanye, mukaza mugatravelinga Burundi. Burundi is very beautiful. Ni ikirirageze simbone cyo murindiriye, hari bibanza byinshi ngaha byo gutembera muri kino gihugu. Even though urongoye CNC hari inkuru aheruka gutangaza, for real ndishuwa yuko batubabuza gufata amasanamu muri mu bibanza by'iratiro. For real ndishuwa yuko batubabuza gufata amasanamu muri ko mura branding igihugu. Uko biri kose ibi bintu birakenewe, abantu barakwiye byongeye kuronka urusha rwo gufata amasanamu ahantu byemewe. Bafama bavuga ati hariho ahantu
n'aha ntivyemewe kuhafatira amasanamu. Abantu tukavyumva tukavyubahiriza, ariko gufata amasanamu mu bibanza vy'iratiro, kwerekana Burundi uko busa, kwerekana igihugu cyacu tukacereka abanyamahanga kugira ngo bashobore kuza kugitemberamwo, si bibi, ni vyiza cyane. Zakaria rero ahanje nanje cyo kimwe n'abandi sinureka kumushimira for real, yakoze igikorwa ciza, ahubwo yarakwiye no gushimirwa. Umugani wa Papa Utamu ngo abayobozi bakwiye kugikurikirana kabisa, bakwiye kumukurikirana ahubwo bakanamushigikira, kuko Zakaria afise ivyumviro birashe umuravye. Kuzana iki kintu gusa, yamubajije ati none wewe kugira ngo ufate urugendo rwose niyihe experience wipfuza kugira? Nawe aramubwira ati ni juste gutembera nyene, ariko iki kibazo so umuntu wese yopfa kukibaza, ndakurahiye iki kibazo so umuntu wese yopfa kukibaza. Wumva ko Zakaria ari umuntu aciye ubwenge cyane. Ive rero kino abandanije urugendo rwiwe, yageze ahandi hantu ahura n'ibidasanzwe, yagiye araba Burundi, ahura n'abamotari bagenda bamuvugisha. Ariko icyo nokubwira cyoco, abarundi mwikurira inkofero murarenze, je ubwanje ndayamanitse. N'abarundi bake ati deburu yakururimi na yiza tizi, ibyo biragusha. Bose baragiye barahongorora indimi birakomera. Umuzungu nawe aranatangara aravuga ati vraiment iki gihugu gifise abantu bafise courage. Gusa ikintu cyagiye kimutangaza ahantu yagiye araca, nuko abarundi benshi indamutso z'ikirundi badakunze kuzikoresha. Abarundi benshi ntibakunze gukoresha indamutso z'ikirundi, ni kimwe mu bintu byamutangaje, kubera ko yababwira ati muraho, nabo bakamubwira ati salama. Bumva benshi bamuramutsa mu Giswahili, abandi bakashaka kumuvugisha Igifaransa canke izindi ndimi, ariko wewe yashaka yumve for real if abarundi twoba kabisa umuco wacu dukeneye kuwukuza. Iyi ngeso kandi abarundi turayifise yo gufata tukavanga indimi iyo tubonye umuntu atavuga ururimi rw'iwacu. Ariko for real ni byiza yuko tubanza basi tukamuruhisha, tukamukubita amajambo y'iwacu, mu nyuma tukaza kumwereka ko ururimi rwiwe turuzi, ariko twabanje ku brandinga akaranga n'imico by'iwacu. Mu mico burya ururimi iyo rupfuye haba habaye ikibazo gikomeye cyane, ariko icyo nakubwira cyo abarundi bakira neza. Abapolisi baramwakire bamwe bakamubaza ibintu bya bimeze gute, urafise ibyangombwa tego. Ariko icyaje kubabaza abarundi n'abandi bantu bamwe, numwe mu bapolisi yashoboye gusa nkaho ngo amufata nabi, ariko ko biri kose nabo baba bakeneye kumenya amakuru wagwan uyu muntu agenzwa n'amaki bimeze gute. Ariko uburyo rero yabimubajijemo ngo nivyo bitashimishije benshi kuri comment nagiye mbona ahatandukanye ku ma social media. Hanyuma rero abarundi kabisa ugiye kuraba benshi baridebruya ku rurimi, abandi bararuzi ewana kabisa, n'ibintu byiza cyane, kandi nawe nivyashoboka uzige indimi ni sawa, ahari ntihobura icyo zikumarira. Ive rero abandanije yagize gutya ashikira uyu mwigeme wacu kabisa, aramubaza ati urafise ibyo kunwa, amubwiye Igifaransa. Umukobwa ati jewe Igifaransa n'ukuri wapi, ahubwo tushire mu Cyongereza. Umukobwa kabisa avuga Icyongereza cyiza, aramubwira ati ngaho urafise ibyo kunywa ibyo kurya, ati jenga mfise ibyo kunywa gusa, ariko ndashobora kwereka aho bashobora kuguha ibyo gufungura. Nuko aramujyana aho badandariza ibintu by'inyama, amazingaro kabisa, ubona ko umuzungu yanayashimye, aravuga ati izi zingaro kabisa ziraryoshe, agatoke aho abantu bimuyinga ni style yo guteka ibintu gutya, ni fresh. Agatoke bakagashiramwe inyama na za zingaro, umusosi kabisa ugahezuka kuryohera. Iki nico dukwiye kudandaza, ibi nyene dukora uko nyene uri kurabira ubuntu mengo ni ibintu bito, ariko izinga nyene ubona nizo baba bashaka kuza kuraba, ariko natwe dushaka ngo dukore bya bindi bya hariye wapi. Biriya rero nibyo burya bituma ahubwo dusubira inyuma cyane. Rero ngiye kuraba neza kuri izi vlogs za Ive Kino, ubona ko aba bakobwa na Zakaria ari mu bantu bashoboye kwitwara neza kabisa, barahagarira igihugu neza mu kwakira ingenzi, aho ubona ko bamuhaye hospitality imeze neza.
yumva arisanze muri make, yumva arisanze mu Barundi, yumva arisanze mu Burundi, arabona neza ko abarundi ari abana beza bakirana neza. Mu mahoteli yagiye aracamwo nta buryarya habonye, bamwakiriye neza, aho ubona ko kabisa n'ababosi b'Imuyinga hotels zabo kabisa zimeze neza, nta makemwa, indimi abakorayo barazizi, byinshi mwagiye mubibona. Nukuvuga ko burya ibi bintu rero bya tourisme canke ibintu bijanye n'ingenzi no gutembera bisaba ubwenge bwinshi, nico gituma n'abantu bafise bimwe mu bigo bikora muri iki gisata tubasaba kugira courage cyane, tubasaba kugira courage kugira ngo Burundi bukomeze gushika kure hashoboka. Hagati aho rero nshuti nawe mugenzi w'u Burundi, muri no misi hari tembera Burundi edition igira 6 muri Visit Burundi. Nyarukirayo bazobatembereze mu ntara za Kirundo, za Ngozi na Kayanza kuva itariki 29 gushika 30 kwezi kwa gatandatu, maze mushobore kubona ibyiza by'igihugu, mushobore kumenya wagwana mu Burundi, mushobore kubona ibibanza bitandukanye, aho ubona ko bagiye no mu ntara zifise bimwe mu bibanza bikwega ingenzi, bimwe mu bibanza biryohera ingenzi kabisa. Uburundi ni bwiza inshuti yanje, Uburundi ni bwiza inshuti yanje, Uburundi ni bwiza kwa mwene ntare, byose birahari, urukundo, ibintu n'abantu. Ngwino utembera igihugu ewana, ntuzokwicuza mu Burundi hasa neza, Burundi ni bwiza. Niyo mpamvu dukomeza kubahamagarira mwege mwese guhaguruka kugira ngo dushobore kubrandinga neza igihugu, tugihagararire neza mu makungu, abantu bakimenye kabisa. Hanyuma ico dukomeza gusaba abarongozi n'abayobozi for real, batureke dufate content zishoboka kugira ngo to branding this country, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza. Reka ndagushimire ukomeza kubana na Fulgence Mika mu biganiro bitandukanye, mu nkuru zitandukanye, maze ugakomeza gutwereka urukundo, ugakanda subscribe, ugakomeza no gusangiza abagenzi bawe. Zana business abatuzamamaza inshuti yanje, ibyo ukora bikeneye kumenyekana, ibyo ukora bikwiye kujya habona, turondere tuyage maze dushobore gushikana ibikorwa kure hashoboka. Wakoze wowe banye nanje, Imana iguhezagire, ariko bike gusangiza inshuti n'abagenzi zawe. Comment yawe ni fresh, like and share, subscribe kandi utabyibagira.